Le saviez-vous? Avec Bishop TV, ils ont un objectif de promouvoir les jeunes talents, de promouvoir les jeunes artistes. Alors dépêchez-vous chez Bishop TV, ils vont vous accueillir et vous donner et vous pousser. Un jour, on allait mes shuri, twari mu situation d'intégration, ku batagize nta kundi, ku batagize nta kundi. Ma situation d'intégration ntituba turi très occupé cyane. Ndatora udupapuro ndakata comme ça ndaha abanyeshuri bose ati mwese mwandike projet zanyu bamwe comme on le sait bavyakira nabi abandi neza mugabo j'ai constaté bafise urumva bavuga ati ngo twebwe ngo dushaka ngo kubaka inzu nziza kugira ngo uyubake hariho ikintu uba watanguriyeko uba wiyumviriye ubwa mbere donc naciye mbona ati ok bon abandi nabo bakakubwira ati ngo ndeka sha nzoba ndavyiyumvira ninaheza hinge manze mpeze n'aya mashuri urumva c'est un problème franchement ni ingorane iriko iratusha abantu benshi parce que ubu benshi baheza bon ubu nuko nyene vyatanguye kugabanuka kera benshi baheza bavuga ati ca ndonka akazi ka leta. Reka ndabaramutse abantu mwese mudukurikirana mu Burundi cyangwa mu mahanga imbere ya kamera abona ko ari jewe nyene Shashi Romantique de Superstar for Creation from plus 257 aka umwagazi w'Imana ngira mwakamenya ko introduction kanje tuvuga inyuma kamera ari Vini Vita twebwe ko tuzotabazanira impano izi na ziriya abanyempano batandukanye nkabona umunsi nabazaniye umushitsi w'umukobwa mubona ko ameze neza akora vyinshi ariko ndababwira bibiri ni umuslamer akaba ashobora kandi no gukora amapublicité nibaza ko ibisigaye aza kuvyongerako kabatika tuganire mu bijanye niyo mpano yaronse yahawe n'ukuntu ariko arayiteza imbere kugira ngo igire kimumariye mu muryango ndetse n'igihe uzave turonkera turabaye ikaze muri Bishop TV. Murakoze cyane. Shiramo akavori ndabona ko akaje kari. Murakoze cyane. Ku mazina batawazi mwitwa gute? Nitwa Iteka Elva Samari. Ego nkaba mfise imyaka 18 nkaba ngiye terminal ego Iteka Samari n'amazina atatu mbega nakagazina kakuryohera kuvuga cyane. Elva niryo rinryohera mugabo abantu benshi ku ishuri bazi Samari muhira naho bazi Elva. Abantu hariho utuzina butwo turavuka ko usanga umuntu yitwa nka Grace kazamumva ngo Gaga mbega Samari we bari sasa. Oya par contre ni Vava Elva ni Vava umva ni Elva rivuye muri Vava. Kandi nako ari abantu usanga nk'abitwa abahica Burundi amazina maremare we bavuze Iteka karakuryohera. Ego magara Iteka mu kirundi ni ngo ntangora. Oya ntangorane nta kibazo. Elva navuze ati uri umuslame gakwa n'amapublicité ngira ngo namba bari utundi tuntu ngoba ukora utuyagire kuri Bishop TV ndetse no kuntu ukora akora umugabo wawe. Bon hari ibindi bintu novuga ntarevoluamwo du moins nko kuririmba nko giriki ego bon muganda bikunda mugabo nyene si numva ntashaka kubigaragaza nkuko nogaragaza impano yanje yo guslama canke kugira publicité ego. Uvuze slam tumenyere ngo ivyese akantu ka slam ntikarinjira neza mu Barundi mbega uwo bacishizamo akantu gatwika ga slam kari mu Shashi Romantique. Bon je nkunda cyane guslama kuvyerekeye ibidukikije canke kuvyerekeye abagore agateka ku mugore ego sinzi ariko ku ma post kuri Facebook nabo n'utundi dupost tw'ivy'inkundo zurandika. Bon sinatawe ko sinzi ko bari Islam nayo bo washatse kwandika. Ni Islam kuvy'inkundo mugabo sinkunda cyane kubivuga ko ego. Ntacyo tugira akantu k'agaslami gatoyi ku vy'umugore canke ku bidukikije hitamo ku vy'umugore. Bon, femme persécutée par un regard dénudé de la société, prise comme un tas d'objets pour satisfaire l'envie masculine, femme obligée à s'adapter trop tôt pour la réalisation des tâches ménagères comme si sa vie en dépendait.
condamnés à être dans l'ombre des hommes, dans le milieu professionnel, sans oublier presque l'inexistence de la femme dans la politique, persécutés par leur mari qui, selon la société, devrait les protéger alors que leur bourreau se trouve parmi eux. Condamnés que c'est de leur faute si tout cela est arrivé. Assez de ces conseils Ngoniko Zuba quoi. Assez de ces travaux dédiés uniquement aux femmes. Ndabashimiye reka ngeze ngaho ni nini sinzi ko twafata yihejeje ego nibaza ko abantu bumvise ko ari tuvuge tuvyita ivyese mu Kirundi ego vyagegera kugira ngo yumve yuko iyi mpano yifise. Bon vyatanguye nari kuri CCF aho bariko baorganiza compétition ya slam et poésie interscolaire. Bon mwigisha wanje niho yambwira ati ndagutoye ureprésenter ishure ryanyu. Franchement je sinari nzi yuko ntushobora kuja imbere y'abantu ngo ndiko ndavuga nslama mugabo après quelques formations maze kugira amaformation makeya nagiye ndabona yuko en fait impano yari muri je kuko nari nsanzwe nandika ndiko ndagerageza kwandika igitabo maze gutangura byinshi ndabicira hagati mugabo uko imisi igenda niko iyo mpano igenda inkuriramwo niko ngenda ndandika kandi ni nuko nababwira yuko igitangaje ata musi ushobora guhera ntanditse ego nta musi ushobora guhera ntanditse ego mbega muri iyo minsi yose umaze uri kuraslama uri kurabikora neza hoba hari trophée canke award mumaze kuronka? Bon oya nta trophée ndaronka gusa ndamaze kuba muri 10 ba mbere bamaze gushika muri demi finale yari yahe muri iyo competition nyene nababwiye ego mbega umwigisha amaze kubona ko iyi mpano yawe wayidugije yari yameze nk'ugusunikirayo ubu avyakira gute? Bon avyakira neza kubera bon aranyizeye kuko kugira ntore yaranyizeye yarabibonye avuga uyu mwana en tout cas ndabona yuko hari akantu kandamusunikirayo ndabe ivyiwe ngerageze ndabe abo no ubaye novuga nk'ugira gatatu dukoranye ibiganiro bijanye na kuba slameur ariko kuba slameur tumaze kubona ha mu Burundi benshi baslama mu gifaransa tumaze kuronka uw'ikirundi umwe gusa kubera iki mukunda igifaransa cyane mu guslama nico coroshe canke amajambo romantique ni ava cyane menshi? Bon biravana n'umuntu nka jewe ndakunda igifaransa cyane mugabo ico nshaka gushika ko ahanini ni guslama mu ndimi zose. Iyo mvuze mu ndimi zose nivuga mu Kirundi, mu Gifaransa, mu Congereza no mu Giswahili. Biba harako burakora kari nko mu Congereza? Oya sindatangura mugabo ndavyipfuza zino vacances ndashaka kubitangura ego Swahili ho kugira ngo abanyabuyenzi nabo bazokumve neza. Oya nzobitangura urumva imigeri ibiri ntitere kajya ntihatari ibintu by'ishure banza kwiyokupikaye mugabo du moins nzogerageza maze guheza iby'ishure gatoya mugabo ndashaka cyane gutangurira ibintu vya mbere ndiko ndapointako ni Icongereza ni Kirundi ego ndumva ko biriko biraza neza kandi ifise inguvu nyinshi kandi n'abaslame ubu ni benshi cyane. Turabona ko nk'ubu unye mu muziki wafatishije neza ubu muziki mu Burundi wafashe neza mbega kuri Islam nawe muko mutegura gute kugira ngo mufatishe kuri Islam? Bon tout d'abord jewe kuco nshaka kuko kugira menye iyo mpano yanje byaninze guca hirya no hino ndashaka gufasha abandi novuga gute kubabera urumuri kugira ngo bashobore kumenya impano zabo. Iyo niyo ndoto yanje ya mbere ku bajene b'iki gihugu cacu c'u Burundi. Ndashaka yuko kubafasha kumenya impano zabo, kubafasha nimba ari akunda umuziki akamenya ukuntu yexploita uyu muziki, nimba ari Islam akamenya ukuntu umva amaformation aliliye n'amadan yabo. Mbega aha mu Burundi umuslame mubona ko hari intambwe amaze kugera ko cyane namwe abaha inspiration yo bari nkande? Uget eko
Ghetto. Bon, ni benshi hariho na Tangu. Ego, na Tangu. Bon, ni benshi. Mugandi ko mvuga abo maze guhura nabo. Yeah. Mbega umusulame novuga nko kwisi yose novuga ko agwa inspiration ukunda kwisunga mu kuraba kugira ngo ugire akantu ryohora muri Islam yoba hari. Oya pram. Bon, sinzi nyene jewe uyo muga nkuko mubizi ndawutanguye vuba mugabo je peux dire yuko nkunda abasilamu b'abafaransa naho kanshi ntakunda kuraba amazina yabo so ndakunda abasilamu b'abafaransa. Yeah. Naco gituma ngira ngo muca musulama mu gifaransa cyane. Oya. None akantu ko gukora publicité nako kazananye hehe bifitaniye isano na Islam gute? Bon, en fait, publicité yabayeho imbere y'iyo mpano yanje ya Islam. Ego. Cyane niho mwigisha yaci yafatira kugira ngo aca gusunikira muri Islam. Oya vraiment. Yabayeho imbere publicité yabayeho imbere ya Islam. Ati gute publicité wanashima kuko Islam dayitanguye mfise imyaka 17. Umva ni haraheza amezi make en tout cas. Muga publicité nayitanguye mfise imyaka 15. Umaze kumenya kavuga kuhibongoza aho uvuga akantu kakajyo. Reka nkubwire ukuntu byatangoye. Yari just a joke. Yari ibintu byo gufina si ibintu nari niteguriye naragiye yari ni umuvyeyi wanje ariko arategura akantu kaga publicité yogirira ishure hama canambwira ndashobora kweseye mama nkaraba ko nanje no bishobora acarama nyibitangura nyene nkitangura kuvuga jewe numva ari ibintu nyene bisanzwe nkoze ibintu bisanzwe mugabo hingiyo publicité imare gusohoka gusa maze kumva ama commentaire y'abantu ngwe urashoboye iki niki ibintu nk'ibyo ndavuga ati ati nanje handafatishije yego. Yeah, ubu rero bihagaze gute? Bon, ubu unyemaze nkuko mubizi maze gukora ama publicité atandatu mugabo nayo kuba maze gukora manshi. Le problème c'est que ndi mu mashuri cyane ni concentra kwikaye mugabo ari job yubutse muri weekend nayo nyene ndayikora. Yeah. Ubwo nkubwire aga publicité gatoyi reka nitize igifaransa gatoyi. L'objectif de notre média Bishop TV, c'est de promouvoir les activités des artistes et entrepreneurs et plus particulièrement les jeunes. Peux-tu faire un peu une petite publicité qui illustre cet objectif de notre média? Ntuzenya yanyu ni gufasha gupromotinga abajene n'aba artistes n'aba entrepreneurs. OK. Bon. Non, pecage. Si ibintu byoroshe kuko urabizi ko tubanza kugira rédaction tukandika ukagirana kumva ko ijwi rimeze neza naco urakenya kajojo duhejeje. OK. Le saviez-vous? Avec Bishop TV, ils ont un objectif de promouvoir les jeunes talents, de promouvoir les jeunes artistes. Alors dépêchez-vous chez Bishop TV, ils vont vous accueillir et vous donner et vous pousser. C'est improvisé. C'est improvisé, oui. Voilà, merci beaucoup. Nagukoma machine nafashe micro. Ariko birumvikana ko akadukurana kuri Bishop TV ko iteka afise impano kandi idasanzwe. Mbega iteka ubushikikiwe nabande mu mwanya kugira ngo impano yawe ishobora kugira handi hanishitse. Bon, n'abavyeyi banje ego n'abavyeyi banje nta mu producer cyangwa mu manager nkuko mubivuga shigikiwe cyane cyane abavyeyi banje nibo banrecommande abantu ego cyane cyane n'ama poste yanje je disabira akazi ndashira ko ati ndakora ama publicité ati engagez-moi hama ngira ico nshitse ku mufuko kamutsa ashobora guteza igihugu n'abakibamo. Yeah. Ibintu bimeze neza cyane. Hama iteka abantu ba Slamer n'abantu biyumvira cyane gusumba n'abaririmbyi. Ukiva muhira ikintu ba wiyumvira ko nshobora kubaza nta kubajije. Ni byinshi.
ni byinshi. Tout d'abord nagize basha ça sans vous mentir nagize ubwoba ati araja muri vie privée ataja muri vie privée yanje ambaza ibi nibi Iyo wambariye. mugana namubwiye ati uraja muri vie privée mbe nditegura bon nibaza ko babimaze byose yego nibaza ko babimaze kimwe gusa naba nirengagije oyaha ego gusa niteze ko cyane cyane umbaza kuri vision y'abajene bubu kuri vision y'abajene bubu objectif y'abajene bubu abajene bubu kuko bafise tendance à ne pas connaître ico bashaka muri kazoza barafise un petit problème yo kutabona kure vision ntibabona kure nta vision bafise basi ndakubwiye igituma ndabivuze tout d'abord un jour nari mw'ishuri twari mu situation d'intégration ku batakizi nta kundi mu situation d'intégration ntituba turi très occupé cyane ndatora udupapuro ndakata comme ça ndaha abanyeshuri bose ati mwese mwandike projet zanyu bamwe comme on le sait bavyakira nabi abandi neza mugabo j'ai constaté bafise urumva bavuga ati ngo twebwe ngo dushaka ngo kubaka inzu nziza kugira ngo uyubake hariho ikintu uba watanguriyeko uba wiyumviriye ubwa mbere donc naciye mbona ati ok bon abandi nabo bakakubwira ati ngo reka sha nzoba ndavyiyumvira ninaheza hinge manze mpeze n'aya mashuri urumva c'est un problème franchement ni ingorane iriko iratusha abantu benshi parce que ubu benshi baheza bon ubu nuko nyene vyatanguye kugabanuka kera benshi baheza bavuga ati ca ndonka akazi ka leta akazi kaca kubuka or maintenant il est question de créer des emplois tu crées toi-même et tu cherches quelque chose co guteza imbere urondera ikintu co guteza imbere et pour moi je peux vous dire que bon numva ni ibintu nakuranye cyane ni ibintu nakuranye mfise mu mutwe eko ni ibintu nakuze nkunda en rapport avec le journalisme en rapport avec la publicité co-publicité cyane biri presque co kimwe na journalisme ubwire akaviziyo gatoya nk'akaviziyo ka iteka kugira ngo apartage ku bandi nabo bashobora kugira inspiration yuko nabo baba aba visionnaire nk'uko kwawe bon vision yanje c'est que ushobora kudevelopa nk'uko nabikubwiye kudevelopa les jeunes talents des Burundais et des Burundaises nico cambere numva nshaka mugabo ivyo byose kugira bishike nuko mbandanya nkora muri bwa buryo nahora nkoramwo hama comme ça nkabikora ushobora kubaza ati bega uzobikora gute ukuntu nzobikora maze kuronka uburyo maze kwiyungunganya nzoza ndakreya ce qu'on appelle les concours zizoba chaque année zizoba chaque année comme ça tuze turatoramwo nka 10 jeunes talents hama tukaca twese kuziforma comme ça après 5 ans zikaguruka n'amababa yazo yego numva ko ofise vision uvuga nini kandi ndende kandi zomana igihe kirekire ariko hari akandi kantu nibagiye kubaza muri kino gihe ndetse no mu mico yacu y'ikirundi kubona umukobwa ariko aratamba imbere y'abantu canke ariko araririmba canke ariko araslama hari abayibona nk'ubushira soni abo bantu babwira iki mu by'ukuri kenshi mu buzima twama duhura n'abantu usanga bariko baratubloka bariko baradutsitaza mugabo iyo umuntu cyane novuga reka dushigikire ahanini kuririmba kuko gusilama niwe wenyene n'ibintu biva mu mutima wawe et tu peux pas empêcher ça ibyo ntushobora kubibuza ni ibintu biva au fond de toi kuja kwiyumvira kuja imbere ya public bazi ko bwa mbere ukija imbere ya public abantu bwa mbere uratinya abantu mugabo abantu babonye wabamenyereye neza cyane bashavuga ko ahubwo usigaye unashira isoni ukumenga habayemo kwerura bon oya ibyo ni by'abantu baduca intege ariko nababwira yuko la fin justifie les moyens kuko
uyo ushaka ikintu uteza kukigerako urakigerako atupri mugabo bien sûr ushira imbere cyane cyane Imana ego gusa ico no bahanura nuko batoza barakritika abandi bantu ko umuntu wese afise uko yiyumvira umuntu wese afise uko abona kijya abantu nitumeze cyo kimwe turatandukanye reka tubashimire cyane duse n'abegeza ku musozo iteka Elva Samari Vava n'ayandi Slamer amazina menshi ogire akajambo ubwiye abakunzi ba Bishop TV n'abakunzi biterambere ry'ugwaruka biciye mu mpano zabo. Ego banje kubashimira mwebwe jewe Shasha canke Bishop TV Shasha na Bishop TV Shasha na Bishop TV ndabashimiye mwese hama nizere ko ibi munkorejewe muzobikorera n'abandi muzobikorera n'abandi hama babandanye babegera babitura kamsa mugerageze kuba promotinga yes reka tubashimire cyane ego namwe murakoze abakunzi ba Bishop TV reka tubashimire cyane kuba mwadukurikiranye numva mwumvise vyinshi kubijanye na slam kubijanye n'iterambere ry'ugwaruka biciye mu mpano zabwo mwumvise umukobwa wacu Elva iteka Samari n'umuslamer mbe avuga slamer chez slameuse kubera ego reka tuvuge Slames mwumva ko ariko arakora cyane kandi afise ivyumviro vyinshi na vision ndende mwumva ko yatubwiye ko arafise umugambi wo kuzoteza imbere abantu bafise impano guhera kubakiri bato bate gushika abaduge bikazobira abantu uvuga bafita gute ibintu by'urukurikirane kandi mwumva ko afise intumbero yo kuzoteza imbere wenyine akiteza imbere ubundi bugatera imbere ndetse abanyempano abo bose bafishe bakora bagatera imbere rero nimutanga no gushikikira abaririmbyi bacu abaslamer ndetse n'abandi na Elva mutamwibagiye mva ko afise umugambi muremure bisaba ko hazoba kumushigikira kugira ngo dutere imbere twese maze impano yanje ni yawe vyubake abantu vyubake twebwe vyubake ndetse n'igihugu ndabisa ko ari Bishop TV ifise numero yo guteza imbere ibikorwa vy'ugwaruka rukoresha impano zago mu kwiteza imbere ndetse n'abanyamitahe bamwe bita aba entrepreneur tubashimire cyane mugire subscribe kugira ngo umwe muronka vyinshi kuvyo twabateguriye ndabise ko inyuma ya kamera ari Vini Vita umuproducteur ongera n'umukameraman abikora neza turabashimiye cyane mugira aho mubaho